Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti namwe banywanyi b'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 myandagara umwaka wa 2022. Amakuru mu Kirundi yubakiye kuri izi ngingo nkuru. Kuwa 9 myandagaro uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahari wabasangwa butaka. Kuri uno wa kabiri uwo munsi wahimbarijwe ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo agateka kazina muntu no gufatana mu nda yavuze ko uwo munsi uhuriranye mu Burundi atakumigwa rya kiremwa muntu rigihari. Abarenga 150 bo muri site yabateshejwe izabo iri iburaza mu ntara ya Gitega bariko baraturatura ntibagira iyo baba inyuma yaho amazu ashika kuri 30 bahora babamwo abomorewe. Abo bantu ubu buzuye amaganya n'agahinda ni mu gihe bari bituye umugwise NDH hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ariko akaba ataco babamariye. Mu gice ca kabiri c'amakuru twamatubashikiriza ku misi yose ya kabiri tubashikiriza ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tubifashijwemwo n'abatumire tuza kurabira hamwe icokorwa kugira ikibazo c'amadeni Burundi bufitiye amashirahamwe mpuzamakungu gitorega umuturama. Ni mu gihe leta y'u Burundi iherutse gukora urutonde rw'amashirahamwe atayifitiye akamaro kugira izovemwo kubera ibirarane vy'intererano zirenga miliyaridi 147 z'amafaranga y'amarundi ifite ayo mashira hamwe. Inzobere mu bijanye n'ubutunzi hamwe na politike baraza kutubwira ivyatumye Burundi bugera kuri iryo deni ry'umurengera. Aya n'ayandi ni mukanyisase sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa aya makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazina muntu. Amaganya n'agahinda nivyo birangwa mu bateshejwe izabo bo muri site Buraza muri komine Buraza intara ya Gitega kubera agatotezo n'iterabwoba bariko baragirirwa. Abarenga 150 muri bo bariko baraturatura batagira aho bakika umusaya inyuma yaho amazu babamwo abomorewe n'abajejwe intwaro muri iyo komine. Muri kino gihe bakaba batagira aho bacira nayo bamira mu gihe bituye umugwise NDH hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bikaba vyabaye impfa gusa. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Twebwe hamwe isike twahaje mu 1993 uyu numwe mu bateshejwe izabo bari muri site Buraza muri komine Buraza intara ya Gitega amenyesha ko amaze imyaka yaba 30 muri iyo site. Abo bateshejwe izabo bakavuga ko babajwe cyane n'agatotezo hamwe n'iterabwoba bariko baragirirwa kugira ngo batebomoke basubire mu mihani wabo kandi batagira aho bashikira kuko amazu yabo yasambuwe mu 1993 nk'uko isoko ryacu ribimenyesha. Abafatiye mbere mu kubatoteza ni musitanere wa komine urongoye mugambwe CNDD FTD muri komine hamwe n'umunyamabanga wa musitanteri. Amazu 30 muri yo site akaba amaze kubomogwa abaya bamwe nabo ubu bariko barangara. Isoko ryacu rivuga kandi ko ngo hariho n'ayandi mazu nyene yimirije kubomogwa. Baraga kwisonga ni witwa Nyongabo Tedire akaba ari musitanteri wa komine Buraza hamwe n'umukuru w'umugambwe CNDD FTD muri komine akaba yitwa Jamari Ndayahoze hamwe n'umunyamabanga Ntayegayezwa wa musitanteri Kene Ndayitwaye. Abo bose rero nibo bararika kigwi cy'imbonerakure. Ubu ni hagati y'aho bamaze kutubomorera amazu angana 30 yarasanzwe babamwo abantu 154. Abo bose abantu bakaba bariko barerera mu barabara abandi baburiye baje n'abava baramakindakindira amashamba abandi basaba indaro abataziba iruhande y'izo 30 zimaze kubomorwa n'izindi 30 bamaze gushaka kudusaba nazo
zibwirizwa kubomogwa. Uyo munyamabanga wa musitanteri Etienne Ndayitwaye ko ngo niwe yarahagarikiye ico gikorwa cyo gusenyura ayo mazu. Abo bateshiriza abo bamenyesha kandi ko muri kino gihe batagira ayo bacira n'ayo bamira mu gihe mu mpera z'umwaka wa 2021 no mu ntango z'umwaka turimwo bitweye buramatari w'intara ya Gitega, umugwi CNDH eka ndetse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ariko abo bose bakirabira hirya. Ubu rero usigaye bahanze amaso ngo n'umukuru w'igihugu. Turagowe ubuye turiko dutera igeri rya nyuma, turiko dusaba nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu afate ikibazo mu minwe, yibuke yuko na twebwe turi abarundi tutari abanyamahanga, kandi kahise kabaye katumye turi ngaha muri iyi site ate twebwe twabitumye ariko twabonye bidushikira. Hama rero agire ikigongwe barabe babubakire na cyane cyane ya inzu 30 zimaze kubomogwa n'izo zindi zategwa zizobomogwa, twe batume batubakira ikindi kigwati ngaha mu karere nyene hegereye ikomine yacu, kuko twebwe nta mutima tubona uri aja hamwe baho baduhungura ku nguvu kandi baduhungura dufite amashyamba tutagira amashyikiramo. Mwomenya ko bateshwe izabo baba muri iyo site ya Buraza bariko bomogwa muri ico kibanza ngo hashigwe ibitaro, kandi batigeze babereka ahandi baja canke ngo babafashe kubaka aho bakika umusaya. Eloge Divin Remesha urakenuye. Tuve ku mugwa mukuru wa politike dusimbire mu ntara ya Rumonge, aho musitanteri wa komine Rumonge ariko yagirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine kuba ari mu banyuruzi gitoro gike kiba cabonetse muri iki gihe gisanzwe kinakenye. Abo banyagihugu bavuga ko ico gitoro akenshi bagisanga kiriko kidandazwa na bamwe mu miryango y'uwo arongoye komine ya Rumonge. Idonido na Josiane Muzaneza. Bizimana Jeremy musitanteri wa komine Rumonge niwe mutwari yagirizwa n'abarongoye kubapfukama mu nda mu kwihagira igitoro cotumye bagira agahengwe mu kwiyunguruza agaheza akacivomera atacamira. Nk'uko amakuru duhabwa n'isoko ryacu ngaho mu Rumonge bimenyesha, akarero ka hafi batanga ngo nako ku munsi wa kabiri w'indwi iheze no ku munsi wa gatatu aho isoko ryacu rigira riti nduguriye twa Mugina. Kumuranga izuba riva, musitanteri yarungitse umushoferi wiwe apakira rudipe zitatu zijamwo amaritiro 750. Abanyagihugu baragerageje kuzibira uko bashoboye, ariko umushoferi yitwaje sebuja yababwiye ko abagongera rimwe kandi ko atankurikizi zizomubako ndugaye twa Mugina. Nkuko isoko ryacu ribandanye ribimenyesha, ivyo vyabereye ahitwa kwiteba kwa Tito hamwe no kuri station iri hepfo y'isoko. Ivyo bitoro rero ngo biraheza bikaja kugurishirizwa mu bice bitandukanye. Aha twovuga iburuhukiro aho igitoro kidandazwa na murumuna wa musitanteri Bizimana Jeremy hamwe naho bita ku Rukinga kwa Mbogo ku Mutambara. Aha nkuko bivugwa n'isoko rya RPA, ngo igikorwa cyo kudandaza ico gitoro cyashinzwe zimwe mu mbonera kure zaho zicuditse n'uyo mutware. RPA yashoboye kumenya amazina mwamwe y'izo mbonera kure. Ya mbere ni yitwa Kabura izwi cyane kwitazirano rya Mwarabu. Iyo mbonera kure ikaba mbere ngo isanzwe irakadasohoka na musitanteri wa komine Rumonge. Izindi mbonera kure zivugwa cyane muri ugo rudandazwa rw'igitoro cya magendu ni yitwa Aruna iba mu Birimba hamwe ni yitwa Desire. Kugira rero umunyagihugu ashobore kuronka igitoro ngo abanza muri kino gihe gufumbatisha bo mu ntwaro, ibiheza bigatuma amatike yo kwiyunguruza duga ku rugero runini cyane. Aha abanyagihugu twaganiriye batanga karorero k'itike rya Rumonge Buyengero ryavuye ku 600 rija ku 18 mu gihe abiyunguruza bava mu Rumonge baja ikabumburi basigaye bariha 10,000 ku rugendo bahora batangira amafaranga 3,000. Isoko ryacu rimenyesha ko muri kino gihe babazwa no kubona barandikiye umukuru w'igihugu bamumenyesha ko bariwe n'abari bajejwe kubatunganiriza, ariko gushika ubu akaba atanyishu ari abaronsa. Kuri ivyo yagirizwa, uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Bizimana Jeremy arongoye komine Rumonge kugira ngo agire ico abivugako. Josiane Muzaneza. Abarimyi b'umuceri bo muri zone Rukara mu komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura nabo bariyamiriza inyuruzwa ry'imifuko 50 y'umwavu w'ikizungu mu mifuko 200 yari yagenewe koperative ya Kigwati. Abanyagihugu bagasaba ko amatohoza yohera ku mukuru w'iyo koperative ari nawe yakiriye iyo fumbire. Emmanuel Niyunge ko atugire ivyo nkuru. Imifuko 50 y'ifumbire ntiyigeze yinjira mu bubiko bwa koperative y'abarimyi b'umuceri. Amatohoza nahere kuri perezida wa koperative. Iyo ni imyidogo y'abarimyi b'umuceri bo muri zone ya Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura kubera inyuruzwa ry'imifuko 50 y'umwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishirahamwe FOMI yari igenewe abanywanyi ba koperative ya Kigwati, mu gihe hari hasohowe imifuko
imifuko 200 ku munsi w'Imana w'indwi iheze mu bubiko buri muri zone ya Maramvya. Imifuko 150 yonyene ngo niyo yashitse aho yari ijanywe. Abanyagihugu bo muri zone ya Rukaramu bagatunga urutoki urongoye koperative ya Kigwati ko ari we yivye iyo fumbire. Uno munyagihugu arabitwiganira. Uwo twa koperative Kigwati na Andre Bravantire yaje gutora imifuko 200 muri zone Maramvya ariyo yari igenewe kuja muri Kigwati. Arapakira ariko kashika imifuko 150 kuko muri fomi ikurwayo n'umudamu yitwa Odeta asanzwe aba mu Kajaga. Odeta we yabahaye imifuko 200. Niho rero ku munsi w'ejo wa mbere kwasha haza ubujeje uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura, haza n'userukira hamwe SRDI, haza usaba koperative ati none ko muhawe imifuko 250 irihe. Yasiguye yuko hari abantu bamutumye ifumbire bihetse kuri koperative, mugabo twasanze ari binyoma, ifumbire yarahiwe. Abo barimyi b'umuceri bavuga ko iyo mifuko 50 y'intabire yahawe umwe mu begereye umukuru w'iyo koperative asanzwe avugwa mu rudandaza rutemewe n'amategeko w'uyo mwavu w'ikizungu. Bagasaba rero ko amatohoza yohera kurongo iyo koperative iyo fumbire yari igenewe. Imifuko 50 yatwawe n'uwitwa Nkurikiye Eric batazira Kiyashi, asanzwe ari umwigisha yigisha kuri lise kominare mu Rukaramu, ariko muganga asija muri jazabo komisionere byo kudandaza amafumbire. Amatohoza nahere kuri president wa koperative na Andre Bravantire kuko niwe yakiriye. Umwe mu bajejwe intwaro muri komine Mutimbuzi aremeza ayo makuru, akagira akavuga ko hari umugwi wamaze gushigwaho kugira ngo ukore amatohoza kubijanye n'ubusuma bw'ifumbire ikorwa n'ihinguriro Fomi, ubusuma buvugwa mu mazone ya Maramvya na Rukaramu. Tugukengurukire nawe Emmanuel Niyungeko. Mukanya dutandukire amagara y'abantu n'imibano. RPA. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Amakuru twabateguriye arabandanya. Nta rupapuro rwemeza ko ingenzi zanduye canke zitanduye umugera wa COVID-19 ruzongera gusabwa ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ivyo vyaraye bishikirijwe na muganga Sylvie Nzeyimana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, akaba n'icegera c'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ako karanda. Mwitangazo yaraye ashize ahabona harimwo nigabanywa ry'ibiciro kubipimisha umugera wa COVID-19. Tumukurikire. Umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza karanda coronavirus uramenyesheje abarundi n'amakungu ingingo zikurikira. Ubwa mbere, ku bantu bose binjira mu Burundi bashiye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'i Bujumbura, ingingo yahora isaba ko baza bafise urupapuro rwemeza ko batanduye ikiza ca COVID-19 irahavuye. Ariko uwinjiye wese ategerezwa gupimwa kugira dusuzume ko atanduye ikiza cha COVID-19. Ubwa kabiri, ku bantu bose bafata indege bavuye mu Burundi, ingingo yuko bahora babanza kwipimisha COVID-19 imbere yo gufata ingendo irahavuye, kiretse bagiye mu gihugu gisaba ko ata muntu yinjira ku butaka bwaco aterekanye ko afise urupapuro rwemeza ko yipimishije kandi atanduye umugera wa COVID-19. Ubwa gatatu, ku bene gihugu bo mu bihugu by'akarere k'ubuseruko EAC binjiranye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'i Bujumbura, amafaranga yo kwipimisha COVID-19 avuye ku madolari 100 aja ku madolari 50 y'amafaranga y'abanyamerika. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 8 Myandagaro umwaka wa 2022. Ubwo umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza karanda coronavirus, umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cy'inganda sida, muganga Sylvie Nzeyimana icegera c'umukuru w'umurwi. Tukivuga ibijanye n'ikiza ca COVID-19, ukwipimisha umugera wa COVID-19 kenshi gashoboka ngo vyongera amahigwe yo gutora uwo mugera kubipimisha. Ivyo bishikirizwa na Konakuze, umuhinga mu ngwara zibiza, aho amenyesha ko bitari bikwiye ko hakugwaho ingingo yasaba ingenzi kwerekana urupapuro rwemeza ko zipimishije, kuko biba bitoroshe kumenya abarwaye. Tutege yompi Konakuze, umuhinga mu ngwara zibiza. Rego ikibazo bavuga ati
abantu bazo kwinjira mu gihugu ntibagomba kuza bafashe igipimo. Kumbure ni kubera twumvise mu minsi iheze bavuga yuko ico gipimo benshi baza bagasanga ntibakwamye, ariko bashika mu Burundi bagaca bakwama. Ivyo ongera twagize akanya kubivuga, ivyo birabaho, birashoboka yuko umuntu agenda atakwamye kandi yapimishije neza, atari igipimo ca magendo, hanyuma yashika ahantu haheze nk'umwanya mutoyi canke igihe amasaha 28 canke 48 agasubira agapima hanyuma agakwama. Rero niyo mpamvu abantu bapima mu kugenda bakongera bagapima iyo bashitse, kuko kugira ibipimo byinshi haheze umwanya niko amahirwe yo gutora umurwayi umuntu afise uyo mugera aba menshi. Iyo rero ugize ico gipimo kimwe ayo mahirwe aba make, na cane cane iyo bakoresha ca gipimo cihuta kimwe bita test rapide. Murazi ko kirya kizana abasoda kugira ngo bari baja kugaragara mu gipimo inyuma y'iminsi nkingaho umuntu yarafashwe. Akanya kwa muzi yuko n'umuntu ataragwara ashobora kwanduza, n'utagwara hari abagenda bayifise mugabo batigera bagira ibimenyetso nabo nyine baranduza. Urumva rero bisaba yuko umuntu abaganga n'ingamba ziba ingamba zitondewe neza kugira ngo ntihagire urengana adasuzumwe neza ko koko atanduye umugera. Ikindi uwo muhinga amenyesha nuko Burundi butigeze bwitwararika kugwanya uwo mugera nkuko vyakozwe mu bindi bihugu, ivyatumye bugumizwa mu murongo werekana ibihugu bitagwanije uwo mugera. Iyo ikaba imvo yotuma atawosohoka igihugu atipimishije. Nubu dutege yompi Komeko Nakuze, umuhinga mu ngwara zibiza. Murazi mwese yuko ibihugu byinshi mu ishami mpuzamakungu ry'abaganga bacanga ibihugu byinshi byaba ibihugu by'Uburayi cyangwa ibindi bihugu bitari bike byagiye bigabura ibihugu mu mabara, ibara ryera, ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi kibisi, ibara ritukura. Ibara ritukura rero iryera no kuvuga abo bantu barashobora kwinjira mu gihugu baba baracanjwe, baba bafise inshandago zirenga 70%. Abo bantu bavuga bati niyo bapimwe bakaba kandi batabasanze mu iyo ngwara bafite amahirwe make yo kuba bayifise. Rero mu Burundi bafise irangi ritukura kuko ntibigeze bacanja abanyagihugu babo, nta n'ingamba zigaragara zo kurwanya ico kiza zigeze zifatwa. Rero abanyagihugu ntibigeze banasigurirwa neza impamvu, kuko ivy'ubuhinga bwatohoje buzi kuri iyo ngwara nta bahinga b'Abarundi uretse abategetsi bagiye baravuga uko bavyumva, nta bahinga b'Abarundi bigeze berekana bati gucanwa hagati bikenewe canke kubwiriza ingamba zo kugwanya ntibikenewe. Ibi rero bisaba yuko Abarundi basohoka mu gihugu bagenda babemenge, bagende bacanjwe, kuko bashobora gushika hariya bakabashira bimwe bita karantene, ni ukuvuga ukwabo, ariko bacanjwe bakaba barapimishije bakabona yuko batagwaye bakabafise icyo gipimo, baraheza bakabapima iyo bageze, iyo bashika ku kibuga, hanyuma ibyo kubashira mu ukwabonyene babatesha umwanya ikindi kiringo ntibiheze ngo bibe. Ngira ngo rero aha kuri iyi ngingo yuko Abarundi bosohoka bakagenda mu bindi bihugu badapimwe kiretse ibihugu bibisaba, kuri jewe bogenda bose bapimwe, kuko mu gihe bobona muri icyo gihugu bakaza barabona yuko abakwama benshi abavuye mu Burundi baraheza bakugana ico gihugu, bakaba babandi bafashe ingingo bazifashe ukutariko. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, Burundi bwifadikanije n'amakungu kuri uyu wa kabiri guhimbaza umunsi wahariwe abasangwa butaka. Mu itangazo ry'umushikiranganje w'imibano no gufatana mu nda avuga ko ari umunsi uha uyo mugwi w'abantu akaryo ko kugaragaza akanyamuneza n'ivyishimo. Imerde Sabushimike amenyesha ko mu Burundi uyu munsi ushitse atakumirwa rya kiremwa muntu rihari. Kuri iryo sango abasangwa butaka bo kw'isi yose barahurira hamwe mu bihugu, akarere canke umugabane w'isi, bakagaragaza umunezero n'akanyamuneza bafise inyuma y'imyaka myinshi bamaze mu mwijima, mu gacinyizo binyegeza, bakumiriwe n'ayandi mabi. Uno mwaka uwo munsi uzohimbazwa ku civugo mpuzamakungu kivuga kiti
uruhara rw'umukenyezi w'ubusangwa butaka mu gutsimbataza imico n'akaranga. Kirashimikira ku kumenya no guteza imbere uruhara rw'umukenyezi w'umusangwa butaka mu kibano no mu gihugu cyose, mu kuba ishimikiro ryo kubungabunga no guhererekanya ubumenyi bw'abasokuruza mu by'ubutunzi kama. Twibutse abarundi ko abasangwa butaka ari abatwa. Nico gituma ku rwego rw'igihugu cacu icivugo catowe kivuga kiti uruhara rw'umukenyezi w'umusangwa butaka mu gutsimbataza imico n'akaranga by'abarundi. Mu gihugu cacu iki civugo kirashimikira ku bikorwa bitandukanye byakozwe n'umukenyezi w'umusangwa butaka mu ntumbero yo gutsimbataza no kubungabunga imico n'akaranga k'abarundi muri rusange. Turahimbawe nuko uyu munsi mukuru uhimbaje mu Burundi twaravavanuye n'ingendo yo gukumira kiremwa muntu nk'uko tubisanga mu bibwirizwa shingiro by'u Burundi. Ibirori byo guhimbaza uyo munsi vyabereye uno munsi nyene mu ntara ya Gitega. Mu mpunzi naho kubura ubutungane ku bibazo vy'amatongo n'ayandi matungo basize hamwe no gukumirwa mu kibano ni zimwe mu ngorane impunzi z'abarundi zo muri Tanzania zihura nazo iyo zitahutse. Ivyo vyashikirijwe mu ndwi irangiye n'impunzi z'abarundi zarungitswe mu Burundi kuraba ingene hifashe. Ido nido na Emile Nibasumba. Abahunze bagarutse hari ibibazo byagiye biraboneka kigaragaza mu bijyanye aho hari mu ndwi iheze muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba aho impunzi z'abarundi zo muri Tanzania zarungitswe mu Burundi kuraba uko vyifashe. Zariko ziraha icegeranyo leta za Tanzania n'u Burundi hamwe n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Kubijyanye n'ubutungane hari ibibazo byagiye biraboneka kigaragaza mu bijyanye n'ingene babanye ku bw'amatungo. Abahunze bagarutse abashoboye gutanga amatungo yabo rero bariko bagerageza kubikurikirana. Hariho indongozi zimwe zimwe badashobora kuborohereza kuri ibyo. Ibyo rero bituma uwahungutse akagira n'umusigaye inyuma agira nagiye imyagire. Ibyo rero biri muri izo mvo bituma umuntu wese ashobora kwiyumvamo ingero zo gutanga. Abo bariko baratanga icegeranyo baramenyesheje kandi ko abahungutse bakumirwa mu kibano bakanaturubikwa bigatuma badatekanirwa. Niba tusobe turavuga bijanye bahungutse bivanye nuko yabuze ahungutse uko n'uko umutekano ashite ntiyumvirizwe uko n'uko umutekano. Tugiye kubijanye n'imibano hagati y'abahunze n'abahungutse jewe aho naragerageje kubaza ukebuke n'ukuvuga bw'agahema hari n'imvugo z'akigenzi bijanye n'iterambere. Hariho amashyirahamwe leta yashinze wemerewe kubajamo mu gihe waje usanga aya mashyirahamwe barashizeho. Ivyo rero nabo babona kumengo n'ikumira ifatiye ku bahungutse n'abasanzwe. Ku bw'amasoko yacu ico gikorwa cyo gutohoza ngo cakozwe no mu ntara ya Rumonge mu gihe vyari bitegekanijwe ko ico gikorwa cyo kuraba ingene ibintu vyifashe mu Burundi kiba mu gihugu cyose siko vyahavuye bigenda. Amasoko yacu atumenyesha ko abatumye izo mpunzi gutohoza baciye bahagarika ico gikorwa basubiza izo mpunzi gihutihuti mu makambi zavuyemwo. Byari bitegekanijwe ko bari kumarayo iminsi 10. Rero kubera kuvugisha ukuri kwabo banse guteranya bavuga ukuri, iyo minsi yaciye igabanywa bamazeyo iminsi 5 baza n'abaje babirukana leta ya Burundi na Tanzania bace bagirindiko kubera bavugiwe ibyo batari biteze batari biteguriye. Izo mpunzi zarungitswe mu Burundi zari 14 zivuye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu. Zari zagiye mu bucagucagu bwo ku munsi wa mbere w'indwi iheze zisubira inyuma ku wa gatanu w'iyo ndwi nyene. Emile Nibasumba mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate duhereza ya makuru ku kiganiro ubahuka. Rupeya. Leta y'u Burundi iherutse kumenyesha ko igiye gukora urutonde rw'amashirahamwe mpuzamakungu itayifitiye akamaro izovamwo kubera ibirarane vy'intererano zirenga imiliyaridi 147 z'amafaranga y'amarundi ifitiye ayo mashirahamwe. Muri kino kiganiro ubahuka inzobere mu bijanye n'ubutunzi hamwe na politike baraza kutubwira ivyatumye Uburundi bugera kuri iryo deni ry'umurengera hamwe n'icokorwa kugira ico kibazo gitorega umuti urama. Ikiganiro ubahuka mugishikirizwa na Ines Gakiza.
ubahuka. Kuri uyu wa gatatu Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 umuvugizi wa leta y'u Burundi yarashikirije icegeranyo c'ivyapfunditswe mu nama shikiranganji aho yamenyesheje ko Burundi bugiye kuva mu mashirahamwe mpuzamakungu amwe biturutse ku birarane vy'intererano birenga imiliyaridi 147 y'amafaranga y'amarundi Uburundi buheraniye ayo mashirahamwe. Mbega iryo deni Uburundi burimwo ryatumwe n'iki? Mbega umuti urama w'ico kibazo nuko Uburundi bukura karenge muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu. Ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca ijya nino tubifashijwemwo n'abatumire bacu André Nikwigize umuhinga mu bijanye n'ubutunzi hamwe na Charles Nditije arongoye umugambwe w'Iprona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega. Kuri micro muri kumwe na Ines Gakiza kaze. Inyuma y'inama shikiranganji yo kuwa gatatu w'indwi iheze imwe mu ngingo leta y'u Burundi yafashe yo gutorera umuti ibirarane birenga imiliyaridi 147 y'amafaranga y'amarundi niyo kuva mu mashirahamwe mpuzamakungu ngo babona ko adafitiye akamaro igihugu. Prosper Ntahogwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi niwe yashikirije icegeranyo c'iyo nama shikiranganji. Ibirarane leta y'u Burundi ifise bigera kuri miliyaridi 147 miliyoni 772 ibihumbi 824 n'amajana 382. Ivyo navyo biva kwinjira mu mashirahamwe mpuzamakungu menshi hatanizwe kwihwezwa inyungu igihugu kizokuramwo kandi uburyo igihugu gifise budakwiye kugira ngo kiri intererano muri ayo mashirahamwe yose. Urugwandiko rurashikiriza bimwe vyokorwa nk'umuti w'ico kibazo, navyo ni nk'ibi bikurikira: gutora amashirahamwe mpuzamakungu Burundi bwogumamwo bufatiye ku nyungu bubonamwo n'ubushobozi igihugu gifise bwo gutanga intererano, gufatira ku buryo butegekanijwe hagaheza hakihwezwa neza amashirahamwe yoza imbere y'ayandi mu kuriha ibirarane. Ubushikiranganji bw'iga ca leta nabwo nyene bwoja mu biganiro n'ayo mashirahamwe byo kuraba ingene ibirarane vyorihwa buke buke. Mu kwiyemeza kwinjira mu ishirahamwe mpuzamakungu canke ryo mu karere kubanza kwihwezwa neza ico bizosaba nk'intererano ku gihugu. Inama shikiranganji yejeje guca hirya no hino ubwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira: ubushikiranganji butandukanye n'ibisata vyegamiye leta vyogira intonde z'amashirahamwe yose leta y'u Burundi irimwo n'intunganyo y'ingene ibirarane vyorihwa buke buke. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwo garukana mu nama shikiranganji gikorwa bwatumwe co kwerekana urutonde rw'amashirahamwe afitiye akamaro Burundi bwogumamwo bidakenewe kugumamwo. Mbega none imvo nyamukuru zatumye Burundi bushika ku birarane nk'ivyo vy'umurengera n'izahe? André Nikwigize umuhinga mu bijanye n'ubutunzi asigura ko ico kibazo gitumwa ahanini n'ingorane z'ubutunzi Burundi bumazemwo imyaka irenga 10 ivyatumye ibirarane vy'intererano mu mashirahamwe mpuzamakungu vyagumye vyiyongera. Ikibazo c'u Burundi suko buheranye imiliyaridi 147 z'amafaranga y'amarundi y'intererano mu mashirahamwe mpuzamakungu. Ikibazo c'u Burundi kandi sukubera hari amashirahamwe adafitiye akamaro igihugu. Nkuko mubizi kuva kera narindi imbere yo kwinjira mu ishirahamwe kanaka ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu canke ubundi bushikiranganji bwose bwariga neza imigambi y'ishirahamwe Uburundi bugiye kwinjiramwo, bugatohoza inyungu igihugu kizokura muri iryo shirahamwe. Mu nyuma bugashikiriza icegeranyo inama shikiranganji, mu gihe vyemejwe umugambi ugashikirizwa inama y'abashinga amateka, ni nayo yemeza ko Burundi buja mu ishirahamwe kanaka. Uko niko vyamye bigenda kuva kera. No kuvuga rero ko inyungu ayo mashirahamwe Uburundi burimwo yizwe neza imbere yo kuyinjiramo. Ingorane Burundi bufise ni ingorane z'ubutunzi, ingorane igihugu kimazemwo imyaka irenga 10. Muribuka mu mwaka wa 2009 abafasha Burundi bari mu citwa Club de Paris barakoranye, barabona ko amadeni Burundi bufitiye ayo mashirahamwe ari umurengera. Baciye bahebera Burundi ibice birenga 80% y'amadeni Uburundi bwari buheranye. Ariko hadaheze imyaka 5
amadeni yarongeye ariyongera, ahubwo mbere leta yikora ku mashirahamwe y'ubutunzi n'amabanki yo mu Burundi. Kuva mu myaka y'ibihumbi 2013 gutyo Uburundi bwari butanguye kugira ingorane zo kuriha intererano mashirahamwe yo mu karere nk'ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu buseruko. Gushika mbere n'uno munsi Uburundi bukaba buheranye iryo shirahamwe amafaranga arenga imiliyaridi 40 z'amafaranga y'amarundi. Mwishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika naho nuko Uburundi ntibushobora kwishura intererano butegerezwa. Uno munsi rero kubera ibura ry'amafaranga cane amafaranga y'agaciro ariyo madovize, Uburundi ntibugishobora mbere kwishura amadeni bufitiye amashirahamwe mpuzamakungu yabuhaye ingurane. Eka mbere Uburundi nta mafaranga bufise bwo guha abacuruzi ngo bagure ibintu mu mahanga, yaba imiti, yaba petrole, yaba intabire n'ibindi vyose igihugu gikeneye. Iryo deni rero ry'imiliyaridi 147 z'amafaranga y'amarundi leta iheraniye amashirahamwe mpuzamakungu riri muri ayo madeni yose leta iheranye. Eka mbere n'ibirarane vyagiye biriyongera imyaka n'iyindi. Charles Nditije arongoye umugambi wa Prona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega nawe asigura ko ubutegetsi bubi bw'umugambwe CNDD-FDD bwasasiye indavyi biturire hamwe n'ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu vyigaragaje cane kuva mu 2015 bigatuma Uburundi buja mu bukene budasanzwe kuko hari ibihano vy'ubutunzi amakungu yaciye afatira igihugu. Kubona Uburundi bufitiye amashirahamwe mpuzamakungu n'ayandi ibirarane by'intererano birenga imiliyaridi 147 ku bantu bakurikirana hafi ingene Uburundi butwawe muri iki gihe n'ingena ubutunzi bwifashe, nta gitangaje kirimwo. Benshi murabizi Uburundi ico gihugu ca nyuma gikenye ku isi, nico kandi igihugu ca mbere ku isi mu kurya ibiturire. Urumva rero bimwe gwa gasore avuga ati atagira ubutegetsi nyabwo nta teka n'itekane nta terambere rihaba. Nibyo biri mu Burundi. Ibyahuwa mbere byagiye guhuka inyuma y'umwaka wa 2015 aho amakungu hari ivomo Burundi kubera ubwicanyi bagahomera bunwa ubunyagagateka zina muntu twangaza abarundi benshi tavuga rumwe na CNDD-FDD aho biyamiriza ikiringo ca gatatu c'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Igihugu rero n'amakungu byahora bifasha Burundi byacuragarika iyo mfashanyo y'amafaranga leta yakoresha ku mwaka ico bita budget general de l'Etat, nayo akaba yarenga ibice 50% y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Kubico gihe rero abarundi baritunye buratondera inzara izura inzara, abantu ntibavugwa, nta miti ari, amabarabara yarasivye, amashuri abana bicara hasi. Urumva rero ko ibintu byifashe nabi cyane, nico gituma ibyo birarane ari amafaranga menshi batabona iyo bazoyakura. Uri radio shahu uri radio. Ni yahe nyungu none Uburundi buzokura mu kuva mu mashamwe mpuzamakungu? Kuvamwo vyoba ari wo muti w'ico kibazo c'ibirarane by'intererano. Aha umuhinga mu by'ubutunzi arasigura ko akamaro ari kanini cane ku gihugu kuja muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu, akongera akavuga ko umuti ku Burundi atari uwo gukinjura muri ayo mashirahamwe afitiye ideni ry'umurengera ngo kuko buzoba buriko burikumira. Akamaro k'amashirahamwe mpuzamakungu ni ntangere haba igihugu gikenye canke gikize. Akamaro n'ukuronka ijambo mu makungu, akamaro n'ukurahura ubwenge, n'ukuronka imfashanyo biciye muri ayo mashirahamwe, n'ukunga imigenderanire, n'ukunga ubucuruzi no gufashanya n'ibindi bihugu biri mu karere canke ku isi yose. Mukamuzi rero ko isi imeze nk'igisagara kuko ibihugu vyose ubu ni magiranire. Ikibabajo rero nuko igice c'ayo madeni Uburundi bugiheraniye amashirahamwe yo muri Afrika, kandi ariho Uburundi buzeye vyinshi. Gukura rero akarenge mu mashirahamwe amwe leta izobikora nk'uko inama y'abashikiranganje yabisavye. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu
ariko si wo muturama w'ikibazo. Muti kuki? Ubwa mbere naho Burundi buzokuramwo akarenge, ayo mafaranga azoguma ari deni Uburundi butegerezwa kuriha. Nayo kuvuga ko Uburundi buzosaba kuyariha make make, sinzi ko bizoshoboka kuko ivyo ntivyashobotse haraheze imyaka. Kiretse mbere Uburundi busavye ko ayo madeni buyaheberwa nguko vyabaye mu mwaka w'2009. Ica kabiri, gukura akarenge mu mashirahamwe amwe bivuze kwikumira, bivuze kutagira ijambo mu makungu, bivuze ko ata migambi mpuzamakungu, ata migambi ya Afrika, ata migambi y'akarere Uburundi buzosubira kubazwamwo, buzoba bubaye nyamwigendako. Si ivyo kwifuza muri ibi bihe Uburundi buhanzwe n'ubukene ntangere. N'umunyepolitike Charles Nditije avuga ko inyishu atari ugukura akarenge muri ayo mashamwe mpuzamakungu afatiye ku nyungu nyinshi Uburundi buhakura. Uwo munyepolitike atera akamo nyabuna mukuru w'igihugu c'u Burundi kwikubita gashi akagarukana intwari ibereye hamwe n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ibizotuma amakungu asubira kugirira icizere Burundi agasubira kubufasha. Kamaro ni kanini cyane kuko hari imfashanyo zitandukanye zitangwa n'ayo mashirahamwe, yaba amahera canke yaba abahinga baza gufasha mu iterambere, gukarisha ubwenge canke gutanga amafaranga kubaja kwiga hanze. Ayo mashirahamwe amwe arafise n'uruhara, byongeye kugira isura ryiza mu makungu ni ikintu gikomeye ku gihugu, kuko iyo uheranye ibihugu birabibarirana batujya nta kigenda bigaca bikwinuba bigahagarika n'imfashanyo, ugasanga ari bose nabo baragufasha baciye bagira bati nta kamaro kuko nawe twomuha imfashanyo tazoheza ngo yishure. Wateye agatsinde rero ntaco bigufasha kuko baca bagira bati nakare utari kumwe yo kuva inyuma, ugasanga rero igihugu kirahawe ivomo ko byashitse nikibe nyabagendwa, abazana imitahe kugira ngo bateze imbere igihugu, abazana amahera y'agaciro bagaca bigumira iwabo bakayajana ahandi, ubukene rero bugaca bwiyongera nk'uko bimeze muri iki gihugu. Inkurikizi rero murumva ko ari nyinshi cyane. Ico tuhanura rero icokorwa ku bwanje nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoreka kwicisha abarundi iminihiro n'amaborogo, afati ya mbere mu gushiraho intwari ibereye, atangure kurwanya ibiturire, ahere kuri bajya bakomakomeye b'abajenero basoda bakomakomeye n'abapolisi, kandi bagira bati ukubita inkende ntarabihaka, aba bafata babapfunge bareke kubakingira ikibaba, kugira ngo rero ikizere kigaruke, yongere kandi yubahiriza agateka kazina muntu, abantu ntibicwe, ntibanyuruzwe, ntibarenganwe kubera ubwoko bwabo canke kubera itambwe barimwo, yemere kandi kuganira nabo batavuga rumwe. Icizere coheza kigaruka mu Burundi, amakungu agasubira kutwizera, agasubira gufasha Burundi. Umuhinga mu by'ubutunzi André Nikigize nawe nyene asozera ahamagarira abategetsi b'u Burundi kugarukira ubutunzi bw'igihugu, bakareka abanyamitahe bakaza mu gihugu, ariko babanje no kugarukana amahoro, umutekano n'ubutungane. Bitabaye uko André Nikigize avuga ko Uburundi buzosigara mu kangaratete. None nk'umuryango w'ibihugu by'ubuseruko ko Burundi buriheranye amafaranga menshi, mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba aheruka gutorerwa ngo arirongore, none Uburundi buzohava nabwo bwikura muri uwo muryango. Mbere Burundi buzova mu mashirahamwe y'umuryango wa ONU nk'uko bwavuye muri ya tribunal mpuzamakungu. Mbega Burundi buzova mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ibindi. Inyishu rero y'izo ngorane zose, yaba amadeni Burundi buheraniye amashirahamwe burimwo, yaba ibura ry'amafaranga, no kugarukira ubutunzi, no kugarukana amahoro, umutekano n'ubutungane mu gihugu, no kugurura amarembo abafise amafaranga bakaza gushinga imitahe mu Burundi, ariko bagakingirwa. Atari ivyo naho, n'ayo mashirahamwe azoba asigaye mu gihe atarindi soko ry'ubutunzi leta izoba ifise, ejo bizokwongera binanirane, kugezaho mbere igihugu cose kizosigara mu kangaratete. Ntituvyifurije igihugu cacu, ariko niyo turiko turaja.
ni no kuri izo mpanuro zitanzwe n'umuhinga mu by'ubutunzi André Nikwigize duciye dusozerera ko ikiganiro ubahuka cyo kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 9 myandagaro umwaka wa 2022 ikiganiro cari gishimikiye ku ngingo ya leta y'u Burundi yo kuva mu mashamwe mpuzamakungu amwe bitumwe n'ibirarane by'intererano y'umurengera bufitiye ayo mashirahamwe. Ndashimiye abatumire bacu ku kanya n'ivyiyumviro bashikirije. Ndashimiye namwe mwese baduteza abiri nibagiye bagenzanje bamfashije gutunganya kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Joe Ines Gakiza na Gahwana. Ubahuka. Ni kuri iryo jwi ryawe Ines Gakiza duhereje ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 9 mu Nyandagaro umwaka wa 2022. Nkengurukire bagenzanje bamfashije gutorokanya aya makuru abafashije mu buhinga bw'ivyuma nabo ndabashimiye. Mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze nariko ndayabashikiriza ndabikebanuye duhane isango ku munsi w'ejo na Gahwane.